Ibijanye n'ivyanditswe, ivyo bita mu gifaransa le texte. Ikiganiro ca gatandatu. Umwanditsi umwe yitwa Beryl Kurt yavuze aya majambo: The way we experience the world is wrapped up with our concerned engagement with the world. This interpretation is textuality. Ingene tubona ibintu aha kw'isi, ingene tubona isi tubayeko, bigaragarira ku kungene tuyibayemwo. Akarorero, aha ni jewe ndiko ndagerageza kwisigurira aya majambo. Nimba uri umuntu w'indansa, umuntu akunda gufasha aboro nk'akarorero, kumbure ngira ngo uko ubona isi ubona ko byose vyubakiye ku rukundo, kuri serukundo. Niwaba naho uri nyamwigendako, kumbure ngira ubona yuko iyi si ari nk'ishamba rya manyenye, aho umwe wese arondera aho amenera kugira ngo arivemwo. Nje nibuka akavideo kamwe k'umunyarwanda babajije ko yoba yarize amashuri, atego cane narayize, ati iyi si yonyene ubwayo ni kaminuza. Umuntu yacongerako ati n'igitabo co gusoma. Uko gutegera ibintu vyitwa gusoma ivyanditswe. Uwundi nawe yitwa David Pelawa agira ati a text in effect fixes discourse, speaking, preserving its meaning when the event of speaking passes away. So consideration of textuality of the text is first of all important because it reveals how meaning can be expressed, preserved, conveyed over temporal and cultural distance. Mu majambo y'iwanje, ivyanditswe bizigama ivyavuzwe n'insiguro yavyo mu gihe umwanya wavyo uba warenganye. Kubw'ivyo gusoma ivyanditswe n'ikintu gihambaye kuko bitwereka ingene insiguro iyi canke iriya ishobora gushikirizwa, ikazigamwa, igahanahanwa irya nino uko imyaka irengana. Nitwa Padiri Emmanuel Ndayegamiye, aho mberereye ubu ndi muri Canada guhera 2014. Nigisha igifaransa kw'ishure y'abigenga, hanyuma ndabandanya aho ngeza umwuga w'ubusaserdoti. Mu kiganiro ca mbere twari twaganiriye ivyerekeye akarangamutima. Twarabonye ko akarangamutima ari ukugurukira Imana, kugurukira abandi, bikaguha amahoro, gutyo bikagutuma ushobora kujabuka neza ibibazo vy'ubuzima. Mu kiganiro ca kabiri twabonye ko aho uherereye n'ivyo ubayemwo uyu munsi bifise uruhara ku bukristo bwawe. Ikiganiro ca gatatu twabonye ivyerekeye gushushanya Imana. Twabonye ko gushushanya neza Imana
ari uwerekana urukundo rwayo nk'uko twarumenyeshejwe muri Yezu Kristo. Ikiganiro ca kane cari cerekeye kamere. Twabonye ko kamere y'umwe wese yisangije iri hagati y'uko ndi uyu munsi, y'uko uri uyu munsi, n'ico wipfuza kuba ejo. Ku mukristo uko ari uyu munsi n'ubweranda yipfuza gushikako ejo. Ikiganiro ca gatanu cavuga ivyerekeye akahise, ingene tworaba akahise. Twarabonye ko abakristo bariko bararaba akahise batibagira iki kibazo: mbega mutima mweranda yakoreye gute mu bakristo bo hambere? Mu bihe twagiye turajabuka, mutima mweranda yakoreye gute mu bantu? Urumva hagati kuguma turi imisozi ibiri idahwana, hariho umucamo, ahantu abantu bashobora guhurira. Ibyo navyo ni mu bikorwa vyiza, mu vyiyumviro vyiza, mu ngendo nziza abakristo berekanye. Ikiganiro ca gatandatu cerekeye ivyanditswe vyeranda. Ngira muca mwumva yuko ikiganiro gihambaye kuko uriko uraraba mu Burundi abatwara basigaye bafata Bibiliya bakayugurura bagasoma mu gitabo kwa naka bagasigura, bakiyita amazina Musa, Josue n'ibindi. Aha muca mwumva ko bikeneye n'ukuri ko abakristo dusubira tukagaruka inyuma gatonya tukiherera tukazirikana ingene twosoma ibisomwa vyeranda. Ibyo mvuga ahanini ndabikura kuri wa mwanditsi David Perrin. Hari intangamarara, hanyuma turavuga ivyanditswe, ingene babitegera, igituma twoca mu mayira batwereka. Hariho insiguro ziza zaremewe z'igitabo kanaka, naho ico gitabo n'uyu munsi babandanya baciga bakarondera insiguro nshasha. Hanyuma duce dusozera. Twese turakunda inkuru aho ivuye hose, kandi burya ngo inkuru iraguhindura. N'ibitabo vyeranda nuko bikora, biraduterura bikatujana ahandi hantu mu vyiyumviro n'imico n'ubwitonzi bw'abakristo bo mu kindi gihe. Intumbero y'ivyanditswe vyeranda ni ukugira ngo umusomyi akure mu Kristo, bifasha kubaka mu Kristo. Muri kino kiganiro tuzirikana ivyanditswe n'akamaro kavyo. Ibibazo umukristo yibaza imbere ya birya bisomwa mwumva abatwara badusomera. Mbega iki gitabo c'amamuko nkuye mu gitabo c'amamuko, iki gisomwa nkuye mu gitabo c'amamuko nogisoma gute? Comfasha gute gukura mu Bukristo? Kimfashije gute gukura mu Bukristo? Mbabarire. Mbega ibyo mbayemwo muri uyu mwanya birafise uruhara kukungene ntegera iki gisomwa? Mbega ibyo nogabako nibihe ndiko ndasoma iki gisomwa? Umukristo avuze ivyanditswe ntabavuze ibitabo gusa, ibisomwa harimwo n'amashusho, harimwo indirimbo, harimwo n'imbyino. Ibyo byose ni ivyanditswe.
icanditswe kanaka nk'akarorero nk'igitabo mubona ngaha ni uburyo bwo kuzigama ingene abantu bo mu gihe kanaka babona isi n'ingene bari bayibayeko mu gihe cabo. Mbabarira hano handitse ngo bayibayeho. Ibisomwa vyeranda birasaba gutegerwa. Gutegera igisomwa kanaka birimwo ngo imyanya ibiri. Hariho umwanya wa mbere w'insiguro, ico bita moment de l'explication, n'umwanya wa kabiri wo gutegera, moment de la compréhension. Mu mwanya w'insiguro rero babaza bati havuzwemwo iki? Ico bita mu gifaransa contenu objectif. Ibivuzwemwo bisigura iki? Bashaka kuvuga iki? Aha rero hariho abavyiga bakabironkera impamyabushobozi gushika bimwe mwora mwumva vy'amadokutora. Kurondera insiguro y'igitabo kanaka. Akarorero injiri ya Matayo, akarorero injiri ya Yohana. Naho nyene bakavuga bati injiri ya Yohani ikigabane canaka, ugasanga bagikozeko igikorwa bakakironkamwo impamyabushobozi bagira bati iyi mpamyabushobozi naramenye gusigura neza ikigabane ca gatanu co mu njiri ya Matayo. Akagenda akabironkeramwo dokutora. Hariho umwanya w'insiguro rero, hakaba n'umwanya wo gutegera moment de compréhension. Ego turumvise ivyo bashaka kuvuga. None bisigura iki kuri twebwe? Kuri jewe ndiko ndasoma ico gisomwa. Nukuvuga bisigura iki mfatiye kuri experience iwanje, ico bita experience du lecteur, aspect subjectif. Kuronka iyo nsiguro rero birashoboka, bakunda guca mu nzira zitatu. Hari inzira ya mbere yo kuca mu nzira y'umwanditsi, ugahagarara ku mwanditsi. Mbega uwabitwandikiye yashaka kuvuga iki? Yiyumvira canke yategereza ibiki? Yatekereza ibiki? Yarabayeho gute? Abantu abakristo mu gihe ciwe bari bamerewe gute? Guhagarara ku mwanditsi. Ico yashaka kudushikiriza. Inzira ya kabiri ni uguhagarara ku gisomwa conyene utaravye ibibazo bijanye n'umwanditsi ico yashatse kuvuga. Gasoma igisomwa kanaka bakagisesangura, hanyuma bakagikuramwo insiguro. Inzira ya gatatu ni uguhagarara ku musomi, utegera gute ico gisomwa uhereye ku buzima bwawe. Izo nzira zitatu zose zirakenewe. Gutegera, kuvuga moment de la compréhension, ngo biba iyo habaye ibintu bibiri. Bwa mbere, iyo hahuye ibintu bibiri, mumbabarire, uko umwanditsi yabona ibintu, uko yabona isi n'ibyo abayemwo,
nuko nawe ubona isi ubayemo n'ibyo ubayemo. Ibyo mbayemo ndabibona gute? Isi ngenderako ndayibona gute? Iyo rero uko kubona ibintu guhuye, haca haba ibintu byo gutegera, nibyo bita comprehension. Nako uko guhuza ngo bica mu ntambwe zitatu. Intambwe ya mbere ni ugusoma ico gisoma, ukagisoma, hanyuma uhejeje kugisoma urakenera insiguro, ni ukuronka insiguro yabyo. Harya rero twebwe iyo tugenda gusoma imisa tukahagaza umwanya wa omeri, hirya padiri asigura ku bisanzwe nawe nyine aba yafashe umwanya akagenda agasoma ingene basiguye ico gisoma, abahinga babisiguye. Yego Mutima Mweranda arahari, mugabo aca ku bantu. Urumva rero birasaba yuko ugenda ukaraba izo nsiguro z'abandi, ababyize babifatiye umwanya, ibyo tuza kubona mu nyuma insiguro zemewe. Hanyuma mu nyuma intambwe ya gatatu ni ukubona ko iyo nsiguro batanze y'ico gisomwa canke y'uwo murongo ifitaniye isano n'ibyo ubayemwo kandi ibihaye umuco. Aho rero kugira ngo ibyo kubibona ko bifitaniye isano ukabona umuco, nibyo twita ko wugurukiye Mutima Mweranda agaheza akakwereka insiguro, ingene iyo nsiguro uhawe ifitaniye isano n'ibyo urimo. Mutima Mweranda niwe aduhishurira ivyanditswe kugira ngo bigire insiguro kuri twebwe. Akarura ashobora kuba warasoma ahantu, ukasoma uno munsi ukasubira ejo, hanyuma wagaruka ko hirya y'ejo ukabona uwo murongo ukawuronkamwo iyindi nsiguro utari bwigere ubona, kumva yuko uronse amahoro, ubonye umuco w'ibibazo urimwo. Ico ni igikorwa ca Mutima Mweranda. Ivyo bibaye rero umusomyi arahinduka. Yashoboye kugenda muri ico gihe c'umusomyi, c'umwanditsi bambe, yaronse insiguro, kandi iyo nsiguro yagize ico imara mu buzima bwiwe kubera ca gikorwa ca Mutima Mweranda. Yamuhaye umuco, arahinduka. Uwo musomyi nawe si uwundi, ni umuryango w'abemera wakiriye ico gitabo, ni communauté. Ni wewe mugabo uri mu muryango, kuko hari naho ico gisomwa uragisomye waronse insiguro, iyo nsiguro yihawe nande? Yihawe n'umupasitori canke padiri kanaka, hanyuma iyo nsiguro irafise ico ivuze mu buzima bwawe kubera Mutima Mweranda washoboye kumwugurukira akaguha insiguro. Naho nyene urumva biba biciye mu bakristo bandi muganira, bagaheza bakagufasha gutegera ico gisomo. Kubera iki twoca muri ayo mayira? Umwanya wo kuronka insiguro, umwanya wo gutegera, ni ukugira ngo hagume ukuganira hagati y'umwanditsi n'umusomyi. Habaye umusomyi gusa hatariho umwanditsi, bihakwa kujamwo kwibwira ibintu. Ngo ahahare bavugamwo naka ngo shiramwo izina rya naka. Oya,
suko bigenda. Iyo ngendo igumye habaye ibyo byo guca muri ayo mayira, urumva haguma hari iki kibazo cyo kubwira ngo iyo nsiguro, urumva iyo nsiguro wayihawe n'abandi bize bamfashe umwanya wo kwiga ico gitabo. Iyo nsiguro ivuga iki kuri jewe? Ivyo rero ni vya bindi biba mu gisabisho, umutima mweranda nuze mu mushaha wanje unyugururire umushaha, unyugururire ubwenge nshobore gutegera ico iyo nsiguro ivuga muri ibi bibazo ndimo, mfatiye ku bibazo ndimo. Igisomwa gitegerezwa guterura umusomyi kikamujana mu nsiguro yacu. Hari insiguro, iyo nsiguro nta kuyirengagiza, ko jewe ibyo mbona muri aba batwara cane cane iyo bariko barasoma womenga nta nsiguro y'ibisomwa iriho. Ubabaza ati iyo nsiguro ico gisomwa musomye murazi ingene bagisigura? Nibaza yuko ku by'ukuri ico kibazo bataronka umwanya wo kucibaza, baza bonyene nk'uko umenga nibo bariko baragisigura. Urumva umutima mweranda ashobora kuba ariko aramurikira, mugabo umutima mweranda aca no ku bandi bantu. Ico gituma umusomyi ari umuryango atari umuntu. Ivyo uvuze ivyo usiguye murazoca muraba ko iyo nsiguro batanze hari icyo isana n'izindi nsiguro zari zemewe zihasanzwe. Birashobora kuba ari nshasha, mugabo nimba ari nshasha nayo nyene niyerekana ingene ari nshasha, ufatiye ku zari zihasanzwe. Umusomyi ategerezwa kuguma yugurutse mu mushaha kugira yakire insiguro nshasha. Kuguruka mu mushaha nivyo namye mvuga, kugurukira mutima mweranda kugira ngo uronke insiguro nshasha. Urashobora kuba iki gisomwa waragisomye mu mwaka uheze, hanyuma umwaka ukurikira ukakigarukako kiguha iyindi nsiguro, kuko nanone ibibazo by'ubuzima bwawe byarahindutse. Ubu ushobora kugufasha kubona ico gisomwa ukundi si uwundi ni mutima mweranda. Egome hariho insiguro zamaze kwemerwa nk'uko twariko turabivuga, ico bita explication sédimentée. Nizo izo nsiguro nizo dukunda kuza kuraba imbere yuko tuza gusigura ijambo ry'Imana, kugira ngo gutyo dushobore gutangura kwiyugurura mu mutima mweranda, tumubaze adusigurire izo nsiguro zemewe ico zivuga ubu mu buzima bwacu. Urumva insiguro ziriho zemewe mu bitabo ibi na biriya, ariko ntibibuza ko haba n'izindi nsiguro nshasha, kuko ubwa mbere hoho umutima mweranda abandanya ari we igikorwa ciwe co kudusigurira ijambo ry'Imana. Ariko kandi n'igisomwa kanaka bacize mu mwaka w'2000, uyu munsi arashobora kuza uwundi muntu agisubiramwo akaciga akagitoramwo iyindi nsiguro nshasha abandi batari babonye imbere. Kandi iyo nsiguro ingene iza kugira ico ivuze mu buzima bwacu ni vya bindi, ni bishoboka ari uko twuguruye umutima wacu tukawugururira umutima mweranda.
Nico gituma mushobora gusanga umusaseredoti uyu yasiguye injiri ngaha, hanyuma mwagenda kumviriza undi musaseredoti kuri ico gisomwa nyene mugasanga yagisiguye ukundi. Nuko nyene bitegerezwa kugenda, kuko abasomyi hariho ya nzira yo guca yo guhagarara ku musomyi. Uwusoma arafise ibibazo by'ubuzima arimwo, ijambo ry'Imana rimwugurukira ya nsiguro imwe ivuga byinshi ku basomyi, kuko umwe wese ari mu bibazo vyiwe. Umusomyi rero ategerezwa kuguma yugurutse mu mushaha kugira ngo yakire insiguro nshasha. Hari insiguro zemewe, ariko ntibibuza ko haba n'izindi nsiguro nshasha. Insiguro zemewe, akarorero ibitabo 46 byo mu bwuzure bwa kera canke 27 byo mu bwuzure bushasha, n'ibitabo biza vyaremewe n'insiguro zabyo ziriho. Umwanditsi David atubwira ati kuvuga ngo ni 46 27 ivyo kuvuga ibyemewe n'ibitemewe urumva biragoye, kubera abavuze ko aribo byemeye ko ari byo byemewe nibo babitoye kandi nibo babyemeje. Urumva biva ku muryango kanaka. Abakatolika bemera ibitabo 46 byo mu bwuzure bwa kera na 27 byo mu bwuzure bushasha. Ubundi muryango urafise ibyo igitigiri c'ibitabo byo mu bwuzure bwa kera no mu bwuzure bushasha ufata ko ari byo byemewe. Ariko naho biruko aguma agaruka ati kugira ngo ubukristo bunaguke harakenerwa insiguro nshasha. Igitabo kanaka baragisiguye, insiguro ziremewe, mugabo harakenewe ko ico gitabo kibandanya cigwa kugira ngo haboneke insiguro nshasha, kuko birashobora kutwugurukira ukundi uko twabivuze, kubera ubwa mbere abasomyi ni benshi kandi udufasha gusigura gutegera ibyo bisomwa ari Mutima Mweranda. Dusozere, hariho ego turasoma ibisomwa vyeranda turabisigura imbere y'amashengero, imbere y'abantu, mu makoraniro y'imigambwe n'ibindi, ariko twame tumenya yuko hariho amayira yo gutegera ivyanditswe. Hari umwanya wo kuronka insiguro, hariho umwanya wo kumenya ico iyo nsiguro ivuga kuri twebwe. Ntitwoguma duhagaze kuvuga ngo igisomwa ca kanaka jewe ndagitegera uko. Bisaba yuko habanje kuba insiguro, kubanza ukamenya ico umwanditsi kanaka yashatse kuvuga n'igituma yabivuze, imbere yuko ugira uti iyi nsiguro yafise ico ivuze mu buzima bwanje. Insiguro nshasha zirashoboka, kuko ari Mutima Mweranda yosha abakristo. Ikiganiro ca gatandatu kigarukiye ngaha, naho ubutaha umukama abahezagire.